ndi mfise imyaka 21 ivyo binabikoze ntari panga nta nakimwe mfise jewe nibaza yuko ga ari kuzana umugore mukabana gusa mukaba ngaho atakindi bisaba ariko uko navyumviye siko nabisanze siko nabiziga siko nabisanze. Reka twongere tubashimire twongere tunabaramutse aho muherereye mwese. Iyi ni JTV online uko misanzwe n'umusi nyene nkaba naze wamutumire wanyu umwe mukunda, ariko uno musi siganiro tugiye gukora ni kiyago nta interview kiyago na iganiro bitandukanye bashaka kusigurira abantu iganiro ni kiganiro ni kiyago aho bitandukanye byose ni kimwe je numva ko ari kimwe sinzi wowe okay se interview interview ukora no musi abo tugiye kuyaga interview birumvikana si interview no musi ngiye gukora ko tugiye kuyaga kuba batarado followinga mu banaye mu followinga ni JTV online kuri YouTube subscribe kwere no kuri Facebook nayo nyene Instagram nayo nyene kugira muze muronka ibiganiro bimeze neza atangorane. Reka twongere tubashimire kweri kumubana mu twitaho abafise ingorane abafise ibibazo mwese mubona ibintu bitemo biragenda neza. Reka tubabwire ko Imana ihari kandi ico itegerezwa kubikora ikazobafasha, hanyuma ivyo bibazo murimo byose bikavamo hamwe no gusenga byose birakemuka. Reka ndamwakire hanyuma abibwire ku mazina yiwiwe nahaja turuka, hanyuma turabandanya n'ibindi. Turakwakiriye kuri JTV online. Yes, muragize neza. Nongere kandi ndabashimire kuntumira kandi bugira kandi mukanyizera mukongera mukama kandi kanya yuko twoganira bugira kandi narivuze amazina ubwa mbere ganiro cyambere twakoranye ariko nizera ko harabo batabonye ikiganiro cyambere canke batarashika kuri urwo rubuga, ubwo ndasubira ndabibwire nk'abo bari bashasha bagiye kubona ikiganiro ubwa mbere. Ku mazina banyita John Ntakarutimana, urumva ko ari izina ry'ikirundi ndi Murundi. John Ntakarutimana izina ryiza rihagaze rifite insiguro nziza, yani nta Kirutimana kibaho ku isi, byose niyo ibigaba. Ushaka kubwira abantu aho wowe waravukiye kugira ushika nga muri Australia, wavukiye he, wakuriye he, wakuriye nga muri Australia, wakuriye mu Burundi, wakuriye he? Jewe navukiye mu Burundi, navukiye mu gihugu cy'u Burundi mu 1990, ariko sinashoboye gukurira mu Burundi. Navuyeyo nkiri umwana cyane, nkiri umwana muto gose, nari mfise nk'imyaka 3 ico gihe. Niho twahunga tuja Tanzania, Tabora nahabaye nk'imyaka 6. Tuva Tabora tuja mu nkambi ya Mutabira. Nkambi ya Mutabira naho nakoze nk'imyaka 5. Niko kugirirwa amahigwe yo kuza ino mu Buraya, Australia. Ariko novuga ko vyiza noba nagiye kugirira ubwenge ngaha niho nakuriye mu bisanzwe, kuko nacitse no office nk'imyaka 15 umva naho nyene nari nkiri muto cyane, sinari bwamenye akeza nakabi, ariko ubuhongereye nawe urabona yuko ndamaze kuba umusore. Sindi n'umusore ahubwo ndi mugabo young, you know, sikuno gisubira neza mu Kirundi, ariko ndi umusore ariko ntari umusore, ndi mu bagabo b'abasore. Tugushyire mu gitigiri cy'abasore. Ndi umusore mugabo. Umusore mugabo. Yeah, umusanzwe nuko novuga ko yuko nobana kurenga yes mu Buraya. Mu kiganiro cya mbere giheze
uribuka ko wavuze yuko ibintu byakugoye ngo kumenya kugura agacupa ugasanga ugiye muri mu ishopu amafaranga ugasanga ntumenye ibikorwa ibiki n'ibindi ariko igihe kiganiro nabonye abantu benshi baragikunze kimeze neza niyo navuze ati tuzotanga ubandanyiriza ku buhamya ubw'umubandanya kuri part 2 abo babibaza ko ari part 2 yuno munsi siko biri part 2 timo turayitegura watubwiye kuri murayitegura nitwashatse kukugora no munsi ahubwo twavuze ati reka tuganire ko ndakubonye ufise nakanya reka tuganire ku vyerekeye ku buzima bwo ngaha muri Australia yes ngaha muri Australia abantu benshi nko bibaza ko bavuga ko ubuzima bworoshe aha Australia abantu benshi bavuga ati ubuzima bworo abatahazi bashaka kwibaza ko ubuzima bworoshe ese abo bantu babona yuko abiyumvira yuko ese muri Australia canke mu Burati ubuzima buroroshe kuronka amafaranga biroroshe uwo babwira iki nikiye kino babwira ati biroroshe canke biragoye ubisanzwe jewe ico nobwira abo bantu kuko burya reka kubona bavuga uko ni kubera yuko bari hanze ya Australia bakiri hariya iwacu ni ngombwa bavuga uko kuko bivanye n'ubuzima hariya bw'iwacu turabuzi ni ubuzima bugoye vraiment n'ubuzima n'abantu kufugira ngo uronke imfungurwa urinda guhangayika ugaca hirya no hino urumva urabira icyo bikarenga ari igituma bavuga ko ni kubera yuko babona ubuzima barimo hariya kuko ubuzima bwa hariya nibwo ngaho vraiment biratandukanye ntitwobugereranya ariko natwe kuri twigwe abanya-Australia turi ngaha muri igihugu kandi natwe kandi tubona yuko ngaha ibintu bitugoye bivanye n'imibereho yo mu gihugu kuko bimeze bo basha kwimvira yuko ngo twe dufise amahera tuyaronka tutahangayitse amahera tuyisasira bimeze gutariko siko bimeze vraiment nashaka ndababwire yuko natwibwe no amafaranga tuyaronka ariko tuyakoreye ntabwo duhabwa amahera gusa nayo nabo ugishika ukiri nka mushasha leta iragufasha umwanya utari muto nk'ameza ngahe kugira ngo wiyubake ariko naho bagufasha samahera uvuga ngo namahera ngo uyo gucunga kugeza udakoze bisabwa yuko urondera akazi ukaja ku kazi ugakora kugira ngo nawe wibesheho bishimishije amahera ntiyoroshe kandi amahera ino turayakorera vraiment cyane n'umurango natwebwe ubuzima bwo mu Buraya nabwo nyene buragoye mu rundi ruhande yes abariko abiyumvira yuko ati ubuzima bwo mu Burayi bimeze neza abantu amafaranga batura ngaho amafaranga turakorera uko biri kose amafaranga turayakorera ariko biratuma kora ubuzima ngaho buriho naho buhari ariko turayakorera ni hari itandukaniro itegeza kubaho nkuko namusi navuze rero ati timo turaganira ku n'ikiyago tu nize ngaruka ziba ku igihe urongoye canke gutora umugore canke gushaka ukiri muto nize ngaruka ziba gushaka ukiri muto ngaha muri Australia ndetse ngaha muri Australia cyane vraiment ubajije ikibazo cyiza ndabivuga ko gatoyi ukuntu ndabitahura n'ukuntu ndabizi ko gatoyi kuko nanje ni ibintu byanshikiye tegeza microphone gatonya kujya we ni ibintu byanshikiye yes kumena byaragushikiye vraiment urabona bano Buraya basi rero tutubwira rero ko byakushikiye basi ko waro ni kibazo nakubajije kumbe wambwiye ko byagushikiye ati narongoye fise imyaka ine bigenda uko nuko byaranshikiye vraiment byaranshikiye kuko nasanze mu Buraya ari kindi gihugu mu Buraya hari ibintu byinshi biduhenda kuko mu Buraya turashika nimba tukabona yuko umenga ibintu biroroshe tukabona umenga ubuzima burihabwa kuko urabona ko dushika ubwa mbere tukasanga leta yakatwakira neza kadufasha ubwo rero tukaja tubona yuko ibintu byose biri sawa byoroshe mu Buraya kandi ikindi kuhaba bisaba ubundi bwenge kuko
hari abantu benshi ngaha tubona badakora kubera bivanye n'akajya gafashanyo baronka baciri bazanye ngo yuko byose biri sawa bakaba bana bwe bukorondera ubuzima waromba ati ingaruka yo kurongora ukiri muto ati ni giki gushikira yo urongo ukiri muto mu bisanzwe kurongora ukiri muto burya kugira ngo umusore canke inkumi biyumvire ku bana ni ibintu baba baraganiye bagahurizako ni cyumviro bahurizako ariko birashobora gushika kandi ugahura n'inkumi na ya nkumi yahura n'umusore mukiyumvira byo kubana mutabyitondeye mutabyumviye neza bivanye n'ubwenge n'imyaka murimwo bigatuma mukora ikintu mutateganije neza ku mufano nka jewe nkuko nabwiye ati byaranshikiye jewe nkishika vraiment novuga yuko nubatse nkiri mfise imyaka 21 ivyo binabikoze ntari panga nta nakimwe mfise jewe nibaza yuko ga ari kuzana umugore mukabana gusa mukaba ngaho atakindi bisaba ariko uko navyumviye siko nabisanze siko nabiziga siko nabisanze nasanze ari ibintu ari bindi bintu bitoroshe kuko maze kuzana umugore twarabanye vraiment biranashika turavyara umwana umwe wa kabiri ariko bivanye n'imyaka nari ndimo sinitwara rugabo nabona yuko byose byoroshe cyambere cyo sinavuga ngo reka ngo ngira ibyimviro byakazoza ciwe ko ari kwa gundi nyene sinimenya yuko ndi umugabo ntarabona yuko nyene ibintu byose ari kwa gundi nyene nimba ari kugenda gutembera n'abagenzi babandi bari basanzwe ari abakubwirane gusa kwinywera kwibera ku marigara kugira ante ivyo byose nabandi ndi handi nyene urumva ntaco nigeze mpindurako nagumye ndi umusore kandi nubatse kandi mfise umugore cyo nikibazo ca mbere nagiye kubona ubwo urazi yuko umaze kubaka of course ugiye ufitambutse indi ntambwe hari ikintu yari bihinduka nubwo muri wa undi nyene bisabwa yuko hari bihinduka rero yo urongo yukiri muto ivyo ntavyo wimvira ivyo nivyo bibazo benshi duhura navyo abasore twihuta kurongora tukiri bato kuko ntuba turasobanurwa by'urugo uko biba bimeze ya ubwo maze kuzana umukenyezi twarabanye vraiment ariko uko twabanye ntibyo ntabwo byari sinubwo ngo byari bishimishije neza kuko hari ama challenge menshi ingorane yava kuri wewe cyangwa yava ku mugore ingorane novuga yuko yava kuri twese kuko anyway mwese mwarangana imyaka se nivyo ngira ndakubwire nyene ingorane yava kuri twese kuko twese twari tukiri bato ntawe hano urubundi nta wicara hasi avuga ngo agahamagara nakati naka oya tukishira singo duhanurane ivyo nta byari bihari nimba nkoza gakosa basi umugore yabagurutse nyine urumva zarasha kuko ariko n'icyo kwenda kubwira ati iyo umaze kurongora ufise ubwenge umaze kuyiyungura kwa gatawoyi uragicumvira nawe umugore ukorera ikosa urikebuka kirikara uriyumvira bati bagabo oya hano sino wajaniranya reka nitonde reka ndamubaze birashika nawe akabatari we yaciwemwo n'umuntu turabana ariko rero muri ya myaka imwe nariko ndakubwira ivyo navyo wimvira ubu ni kuguruka gusa nimba amakofi umva mwese ari n'ukuguru mwese mwaraguruka zirahaka urazi n'ikindi gihe kuko bigoye ndi kuyangu bandanye y'umugabo ukoze ikosa urabizi ko umugore adatangwa no gufyonda urabizi iza namba zirazi ubusa ni namba zoroshe ni 003 aba yafyonze nico ndakubwira rero ariko yo mwahuye mwese mukuze mutahura ubuzima icari cyo ivyo bintu ntabwo byo nivyo ntibiba cyane ntivyo wewe mu ncamake byaraba jewe rero ikibazo ngiye kurana nabyo byaraba ahubwo nagize n'Imana nyene ndibaza abapolisi bino babunda kunda umwana nahandi we bintu sinzi uko biba bimeze byaraba cyane gose kuko nakora gatoyi urako n'umuntu nifatiraga akayeri nanje ntagafashe icyo gihe nyene nabona kumenga kaye nta kibandanye rero hagera ko nifatiye akantu umugore akaduga ngo ntaborewe ngo ntashobora kuncumbira urabyumva nanjye ngaho ibyo byose muri ya myaka yo gutamenya ati urugo niki
numva ngaha nta kuntu ibintu byari None- kubandanya umugore nta kuntu ibintu byari kubandanya ubuzima bwari kubandanya umugore wewe warashobora kunywa inzoga mvuze nsubiyemo ibyo uvuze ati warashaka kunywa inzoga ukinywera akantu ati umugore ati abagabo n'umunsi ndagucumbira ubugari kwa banywa inzoga so yarareka gutegera ko ukora banywa inzoga ndakubesha se yaranka guteka ngo kwa naborewe ngo ntashobora kuntekera naborewe none ko naborewe sinakwibye amahera nanyoye amahera yiwanje kandi sindi hariya ndatashe gusa ntashe naborewe kandi sindi gutuka none ureka kuncumbira gute ngo waborewe kuri naborewe gusa nicyo mpora kandi ntagututse ikibazo kiba kivuye ngaho none urabona hari abakosa n'aba nakoze sinzi ko ikosa ryanje nyene data nkuko yabivuga ryaba arako kunywa nibyo ntazi tutarabandanya uwo mugore muracyari kumwe uwo mugore ntitukiri kumwe nyene byaheze tuvanye okay bandanya byaheze tuvanye kuko nta kuntu twari kuba kumwe urumva nyene byagezeho bimurengera yabona yuko nta tudashobora kubana yabona yuko nta mukwiye bivanye n'ukuntu jewe ndibaza ninywa urabona ariko gusa nicyo gituma nakubwira yaza ko umuntu afise ivyumviro ibintu umuntu arahinduka kandi ubuzima no kuvumiriya ubuzima no kwihangana utagira kwihangana ntawe ushobora gushika none imyaka iraheze imyaka 9 iriko iragenda mutandukanye none yibaza ko uko yasize ariko nkiri sinzi icyo novuga ngaha ntabwo muvuga ati none ese imyo myaka 9 okay nibaza yuko afise undi mugabo sinobimenya ariko ndumva urabyumva nawe wikibaye ngaha nta inkuru ibaye ntihishwa ndumva yuko ngo yarongowe yarose umugabo my question is none ni yabafise umugabo anywa ntazora mucumbira ahubwo aho ni shaki urazi kidahura n'imisozi nk'umunsi twawe no mubaza mbe ko numvise ko warongoye ese umugabo warongoye sinzi nimba wararongoye ko vyumva data manaze Pascal nabo nyine barongora abagore basigaye barongora no mu minsi imana niko navyo ibintu byarahindutse nukuri uburyo buraya n'ikindi kintu umugore yinamuye yavuye ngaha ni muri Afrika ngo gutanga imari guko ariko ntibitangaza cyane kuko nivyo bihe tugezemwo nibihe bya nyuma byaravuzwe ariko gusa nimba yampoye kunywa uwo mugabo wiwe nawe akabanywa aho hantu none hari question ikibazo bibaye gohe kunywa canke waramubajije impamvu ibara impamvu icyo yaguhoye ni kunywa nibindi bintu hari impamvu jewe niko nabibona kuko none umuntu amaze kukubwira ati ntashobora gucumbira wanyoye wumva icyo kintu kitaba cyamubere kibazo ndibaza cyari kibazo kuri we kubona jewe ndiko ndanywa none we kutahevye jewe nari kwiba gute kandi yari yo myaka yanje je wenda kubwira yuko nyene nabona ariko ari sawa none nkumva nari kwiba gute ntibyakunze naramubwira ati nzoheba ni wihangana nzoheba ariko nyene ntiyabishikira ntiyabitahura yabona kurenga ari ibindi bintu so wihenze ukanwa let's say niho ryo bicupa rimwe ikamumotera ko wanywa inzoga icyo byaba birangiye waraburara oya sinobesha yo nanywere nk'imuhira afata bari execution cyane simisi yose nanywera hanze rimwe na rimwe narugura agacupa nkakanywera muhira aho byari sawa kuko sinzi gituma muhira yabona sawa ariko ndize sohoka gusa ngenda kunywa byaba birangiye ebana umusi kimbutariye waraburara nimba nagiye nta gatamiye bazi byaca bihuriramwe nanje rero ngaho hantu nkahimvira nkabura inyishu nkamubaza kubera ko udashobora kuncumbira naburiwe ikibazo ni kiye kibazo ni cyayi nuko nta munwa nkigira canke nta ngufu ntashobora kubeka nkabura inyishu rero wa musore we ariko byose nagiye kubitahura mu nyuma nagiye kubona ko twese turi abana kuko nimba umugore yo kugira ngo ntashobora gucumbira wawe we nta n'impamvu nta utamuntu waje shaka kumenya umugabo kimba afise umugabo aranywa nta kintu cyo kibuza kumenya
andi ndifuza kuntu ico mugabo iyo basumvye ndugu yangu sorry kweli wihangane sha byarashitse vraiment ariko ubu umeze neza oya ubu kweli ivyo bintu yasha vraiment umeze neza kuko amaze kugenda byanyigishije byinshi byanyigishije byinshi na inzoga kandi sinico gusa inzoga burya zankoresheje zagombye kunyisha ubuzima mu bisanzwe kuko ntibyari byo gusa zatuma ntatwaza bakuma banyanka license buri gihe nza naje kubona yuko hamwe by'umugore yavuga byari byo so at the moment you don't blame your wife kubyo yaragukoreye kumugucumbira kugira ibiki kwa wanyweye oya kumubreminga ndamubreminga ko ntabwo yakumpora inzoga kandi sije nasinywa ndumwe kuri kandi wamukubitiye wanyweye ntamukubita akaze kose waragakora kameze neza atangorana byose byamerane ahubwo niwe byakoreka warabasha ni ibintu byamera neza ariko ndihubwo nibaza nciye ampora kuko yazuvuga ati gahana umunsi umugabo nkamucumbira basi bwana rero inzoga nyine zari ibindi bintu nyine zageze zituma mbura mu buzima nza gusanga umenga hasi ntizimere neza mpitamo kuzeba kuko ubundi hoho sinzi ko naho tuba turi kumwe aheze imyaka ndazihebye imyaka 4 ko urumva ko umva rero kukurongora ukiri so kurongora ukiri muto hari ibintu hari ibindi bintu urona byo udashobora kwihanganira ugasanga bivanye n'imyaka nk'abana mu byaye ukabona umenga ibi bintu birakurimiye cyane abana mu byaye ugasanga kuko barimo barabura se wabo nk'ubu nta abana ufise babiri bari hariya byose ni kwa kwihuta ingorane zikaba nyinshi none kuko nta kibazo ushobora kwikemurira muri iyo myaka ntabwo ibyo byo nta byumviro biba bihari ntabwo ufise byumviro bihagaze wowe ubona yuko byose bari donkera ubona nyara ibintu bisanzwe mu nyuma rero iyo umaze guca ubwenge ntuza kuvuga hajya hano narahakoreye ikosa sinari gukora bijya ariko iyo myaka mana nza kumera iyo nza kuba muri myaka nari kubyihanganira bijya bintu byari ibintu bito ibintu nk'ivyo nabona ariko nk'ubu urabona nk'ubu vraiment aho ngeze ndabona yuko no kubaka kuko ari byinshi no kwihanganira ari ibindi gusa urafite umugore vraiment aci imyaka ingana nasubira torundi mugore kuko nari nkuze gatoya nari maze gukora nari nzi ko ibintu ciza kandi vraiment urugo rwa kabiri rugenda neza umeze neza ntangora ntiwidoga kuko nazanzoga ntazikiriho nazikiyaye ubundi muntu bimeze neza vraiment kurabona iyo yaza kwihangana wa mugore wa mbere ko ibintu bimeze neza nivyo mvuga none mvuga uyu mugore yaza kwihangana ntibyari guhera ko bijya n'iby'akanya gato kandi ntazi bazi kubitana amahembe unaona ni ngombwa mu buzima ibintu nk'ivyo biceho kuko ni ngombwa akantu kace rero udafise bya byimviro bihagaze byo kwatika akantu ushobora kugara amaso kakarengana urumva ntabwo ushobora gukomeza kuko ni byinshi uteza kuyanganira ni byinshi muteza kuyanganira muri babiri ni byinshi sawa